Chiki mbona rero. Uzoja mu mpimba muzinjirana. Mu mpimba ni yubatse cyane. Cambe ni yasowa. Andi twe turigiriye she twigire rekana no yosha. Andi ribi rya mbere ni rya nyuma udazosubira Ivyanje ntuva ngaha utemeye kuyamba. Home na ukomanziki. Je naje gutanga show no musi. Bible angoya. Ivyo nibisanzwe kuko umuntu akunda washaka. Ubu rero unyenura muri kure yigiye. Ntagenda kubera arankunda. Kinaho nyine agiye sinomutangira kuko umuntu akunda washaka. Urya nzobahambamo ndabikubwiye. Abandi bakobwa babaha amahera nawe ni utanga amahera ku bahungu. Aho byari vyaguhaye. STV every story matters. Unao sasa mndiki. Kana umukobwa wanjye. Kana umukobwa. Sinogatimera. Amaru mufiti. Kishari. Nene uracamisha. Hapo mbona na mara. Nene uracamisha. Nene bwaza we kwikugira umutima w'igikundiro. Wewe nawe urashigikiye umuntu. None ngiye kumushigira. Muhanure basa ya muri. Sasa. Kwanza nimemhamagara kameraman ni wewe. Ndio wonya aonde amama. Sasa urazi rero ndabwana. Takusabe kandi muhebe franga. Kujya wayatanze bisanzwe. None nagira byinshi yandi nagira byinshi. Wapebe ibi. Kugira ngo waye Urazi rero aho rekana naga kamera bambi mikro je nitangire show kubafana. Nange show ibindi gusa amahera ndazi byari birimo nawe ushaka kareka ibyo byari. Reka nditangira gashow abafana baragashaka gashow. Mamiko gahora. Check sound, check mic. Reka nkore introduction basi. Ukurishuza amayani we nikorera introduction. Yes, ariko ngoma ntange show je burya ikiganiro sico nkeneye show. Kubera mwebwe mu mama show. Ayo mamemi yose nza vraiment barakumoye. So, yes bakunzi ba Yes, wachugiri. Chanda mu mwugo bwana. Kwanza ari ibintu wavuze micro itaraza wavuze ngo uyu ni gisuma ciki. Uyu ni gisuma c'amahera. Ni gisuma c'abagabo. Bose ni bisuma bihuye bisi. Ivy'abagabo bande nabande. Yamye ndakwishutiye sinkereye. Hari umugabo ufise muko bakuru umugabo. Niwe urafise umugabo. Ndamufise. Wa. N'uyu nyene ubona. Muterera ivi turabe. Aho yakumukunda atera ivi. Ndamukunda ijana kwijana. Nene waramukunda. Muterera ivi turabe. Ngombwa afukame yandi. Uratubesha apo kesho mutacana. Bafukamira Imana. Oya gutera ivi no gufukama ntibisa. Gutera ivi no kuguru kumwe. Ensi ishara ya mapenzi. Ivyo ni vyatwebwe babiri. Shirikira tubasi neza. Reka ntwa tubigize kugira abantu baturabe yanze. Ntwa tubigize kugira abantu baturabe. Kirazira kuyerekana mu ibintu umuntu akora bikuye ku mutima bifanye n'umwanya babarimo. Oya jengira introduction mwanyeretse yuko mukunda nyingi. Wewe cyane cyane we wishima ngo n'umugabo wawe. Nkubirira kandi. Andi urazi ivyo impamvu ntobikora. Civyo ntavyo nokora kubera iyo ndamukunda ijana kwijana. Nkuko ntashobora kwipibiriya cyo kimwe nk'uyo mukobwa aguma asara ngo batwara abagabo ngo Mama wanje uryanzo ubahambamwo ndabikubari. Nenda kubaze hanze. Ko ndi gisuma c'abagabo yari afise abagabo bangahe. Je numvise avugiye mu bwinshi. Umva ari abandi wivyiga mwara bagenzi yo babizi. Ngo uyu yari afise abagabo benshi rero sinzi ko yombwira mpe nibanga jewe. Mpe nibanga? Cyangwa wari ufise abandi kimya kimwe. Oya nabo none mu bisanzwe urazi ko yari we yabahamagaye na cameraman yamuhamagaye. Mubaza kabivuza. Reka rero ndaba nkeneye amafaranga yiwanje nta bindi. Reka nkorerera ka introduction kwanza ntange show. Iyi ni show nta bindi je nkeneye kuko narabahanuye nimwumva. Yes bakunzi ba STV muraba mumeze neza je ni wa musore wanya basha gukora byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo ibintu bigende fresh. Nkuko mubizi rero ni Andy the MC Mr Solution. Kuyi ni STV STV ni iwanje ni iwawe ni ya cameraman ni yuyu ni umufana wewe udukurikirana ijana kwijana gatanu kuri gatanu aho uri hose turagukunda cyane. So ntabasaba rero abantu badukurikirana nimba umaze kubona link yo kuri STV ni gisabo ariko iyo umaze kubona
ikiganiro kigiye kuri STV ubona utararonka akanya ko kiraba neza cyose ukimare cyangwa ukiraba umwanya munini tubamenyeshe yuko iyo mucyuguriye imwanya muto mugaca mugiheba turahomba utuntu twinshi nubwo ugaruka kukiraba hari ibintu duhomba rero turabasavye kwiteka ryanyu nyene wabonye akalinka atakanya ufise ukakabika ukaza kucugurura ufise umwanya abatahura aho batawe so rero nko mubibona ababire bari ngaha maze nk'isaha vure Imana imbabare ni ryambere ntebeje abantu kubera narinzi yuko ivyabo ntibihera ariko nzanye micro yanje ngaho kugira ntange tusho nta bindi kuko impanuro zanje ntibazumva sasa mademoiselle Philippe kwanza sawa ongea Kiswahili kwanza uko bien neza uko sawa ego ikisho ni Kirundi ndabizi ko ari Kirundi mambo aha turi mu Burundi mambo poa uko bien unaitwa nani wana je nkorera ivyo naguhamagariye ivyo bintu ndeke jewe n'abafana ba ni STV urayizi reka kwigirira menye jewe nta Giswahili nzi Kirundi uzuranganiza mu Kirundi Faransa naje n'igifaransa ntaco nzi uko jewe birago aratoroka naho yagamukama Mwagushika mu bonjour ndayizi okay boss vipi fresh meze neza ego pole sana pole yiki mama mundu kweli pole kabisa nyakubaho ni sawa fresh tu sasa cengo mananga impanuro zibiri cyangwa zitatu hama ibintu biheze bihere bien kandi niryo rya nyuma je nkoze ikiganiro kijanye n'ibi bintu nama kubera yuko tuvuze turabwizanya ukuri kandi mu mbabarire vraiment Baraka commentaire nyinshi mbanze mereka bafana ko twama commentaire yabo tuyabona cyane commentaire nyinshi ziravuga ati umukobwa mwiza arikana n'uyu muhungu rondera undi muhungu c'est vrai uzoronka ugukunda niko bavuga nabafana ariko kandi c'est vrai umuhungu amaze kuba kwemeza uku karabaye icyambere separe naye ukwe fresh n'imufuha kimya bizohera hanyuma ikindi naco amahera uburyo mwayahanyemo nta message office nta audio office nta baruwa nta gwandiko bisaba rero yuko utahura yuko aya mahera mu bisanzwe yagiye zirayoye hanyuma umwihozi ugenda urondera ubundi buzima kandi kujya yaronse nikuzoronka nayandi sivyo none hama nawe bro icambere cyo birazi ko gucangacanga abakobwa no kuri si vyiza urabizi ntabwo biryoshe cyo ni cyane wari ufise babiri yava icakabiri ntacyo icakabiri nimba vy'ukuri yaragoye amahera kugira ngo mugirane ikintu basi nimba mwahebanye kuko gutandukana birabaho mwari gusubizanya mukagabura basi nimba ariko bimeze urumva nuko utavyemera nimba ariko bimeze niko mwari kubikora kugira ngo tuze turibuka n'ikizi umuntu yadukoreye inyuma y'ikibi cyo bakibaye hama nawewe guca inyuma umugenzi ni kuri si vyiza nari kumuca imbere nta kibazo ushaka uce wari gutuma uca ku ruhande kuko ku ruhande ni hariya sinamuca inyuma cyangwa ngo ndamuca imbere kuko byose yaguciye he ni kuvuga yuko uko bimeze kose ni vyiza yuko dutahura ko nawe wakoze amakosa kuko ntiwari guhemukira umugenzi wawe kwera umuhungu ego urukundo ruraba ariko ntaco ariko urumva nyene ko tubitaryoshe nawe wibuye mu gutwara ngo vyakira gute byo nibisanzwe kuko umuntu akunda washaka ubu rero ubunyene muri kuriye yigiye ntagenda kubera arankunda kinaho nyene agiye sinomutangira kuko umuntu akunda washaka urya nzobahambamo ndabikubwiye umuci wanje yaragiye ngo kandi nakibonye kijya kiganiro yaragiye ngo agiye kwereka imirima afise nk'abandi none dada ndakubaze ubu rero dada n'izina wagibagiye ni giki ubona ko yagukorewe cyumuheba je ntaco mbona yonkorera cyo tuma ndamuheba uwo musanga ari kumwe n'umundi mukobwa mu bintu woguma umukunda Benda kubaza. Nihe urabona bakorera ibintu kumugaragara. Oya none nusho bashaka kukubona kumubona yinjirana n'umudemo bagaca baguhamagara ukabibona. Wocu mugomora mukundanye nyene. Uwo mwanya wo guserive umuntu nawe office. Niyo mpamvu ivyo bitoshikira. Wumva we nubwo bokubwira ugati we towafuyo. Amajambo y'abantu abaho cambe kugira jaruzi ku bantu ziba. Wumva wobona ko ari jaruzi gusa nabi. Ego warakoronije. Canke nakadawa yagushizeko. Nta kadawa urukundo rwonyene ruriyo yanda. Uvuze ati rero Tingira yamusize ubuki. Okay ntaco. Boss igikiyo yokoroga cumuheba. Jewe. Nana kimwe.
Umwana uwo musanga nyene bakubita nyene. No musanga gute? Bakubwiye ntibona jaye. Wowe nayo mvyo gabyo wibwira wewe. Ruma wowe usanga nyene mwambiri. No musanga gute kwanza tuba turi kumwe kiraka n'ikabutura. Mwamuri gumwe. Ya muso asanga DJ nyene. Umurima gwari mwari kumwe. Umurima wanje nzobahambamo. Ufise rega ndakubwira ikintu kimwe. Abandi bakobwa babaha amahera nawe ni utanga amahera ku bahungu. Aho byari vyaguhaye. Navyo nakubajije. Nzoguha musaza nje basi. Nawo nkeneye. Mora. Ndarari karagu telefone. Ubona haye nimero. None ushaka? Cero ndibaza we kwanza wanawe impanuro naguhaye kwana ko biri kose. Nazumvise n'impanuro abafana batanze nazumvise. Gusa rero ikintu kimwe abafana ntimutahureje ko ndiko nza kurondera umuhungu. Ndondera amafaranga yiwanje nta kindi. Kwanza abafana hariya neza bamene ukabivuga. Ndashaka amafaranga yiwanje uyu muhungu ntaho nkikeneye. Kuko hagiye ngo uguheneye ntumuhenere akwita ikiburanyo. Ubu nawe hamuto yaronka. Ntayaronse. Kashandi kuvuga ko amafaranga yiwanje nto yaronka. Umuntu hamwe bitoyaronka vyogenda. Uravyemeza ko amafaranga yiwanje atanzoronka. Amahera agenda gufitiye wana burika gumuntesha umwanya ahubwo. Wabyanka wabyemera. Hariho ibitaribwa. Wavyumvise hari ibitaribwa. Hajya bavuga ngo agatwawe n'inki baraheba. Imbwa. Agatwawe n'imbwa baraheba niko bavuga. Je navuze n'inki. Yagatwaye n'imbwa baraheba. Urabona wabimbwa wareka amafaranga yiwanje ndayakeneye. Kwanza wewe simani cyo nakumere ndakubwire yandi wewe. Guhera uyu munsi. Ribi rya mbere ribe ni rya nyuma. Usubira kundondera kumwe n'umukobwa. Eje ndafise amakosa. Kuko je ndafise ibyo nkwasi miso nzokwama imbere yizi micro zanizo apareza. Ndafise ibyo nkona. Amafaranga yiwanje. We nta mahera wawe noga urayafise. Uje n'amaguru. None ngafise amahera. None ngafise amahera cyane imodoka. Aje n'amaguru. Nagashaka yariye ubuzone iki kubivuga. Yafise ndondera kwiki. Wamuza ugira iki wanje. Ibyo wanje ariko. Si wawe. Ndagufitiye. Ivyo wanje nabitemberana. Kandi je ndabona uwo mukobwa yamarika aradutesha umwanya kirasiko. Ndakwiyamye. Ninde yaraguhamagaye wewe nahamagaye ubu. Nahamagaye igisuma. Uhamagaye na jewe. Turi bamwe. Kaje urabizi. Mbe urazi yuko umuvyeyi mu kuvyara umwana. Rujya ruzogiguye rufatanye n'umukondo w'umuvyeyi umwana n'umuvyeyi babafatanye ariko barabatandukanye ntaswe mwe Ushaka ro gutandukanya jewe n'umusheri wanje igikunda. Chiki mbona neza. Zoja mu mpimba muzinjirana. Umuhimba ni wawe yubatse cambe ni yasoha. Andi twe turigiriye she twigire reka nanu yosha. Andi ribi rya mbere ni rya nyuma udazosubira kudukira Wanje ntuva ngaha utemeye kuyamba. Kome na ukomanziki. Je naje gutanga show no musi. Bible angoya. Nibikiwe. Reka duheze riri kiganira abakwanza hari abafana barabona ingene ushavuye ubusa nabi. Sasa Baraka. Egerezo. Hola. Allo. Tuzosubira waze. Urugendo rwiza. Ura ni imodoka ibagonge ngaho muryo barabara. Gusa muri ikundaniye kwe. Boss umva ndakubarire. Jewe amafaranga yiwanje ntayaronse. Hey, umushatsi wanje hamera ubwatsi. Hey. Umushatsi wawe. Mu kiganza. Nashavuye nsanga navuze ibintu bicuritse ukuntu. Je amafaranga yiwanje ntayaronse aha. Hamera umushatsi. Aho. Aha canke ivyatsi. Okay. Mubo byuke jo biriko. No ujyashu. No ndagukoresha igare mukasi wabonye. Sasa Baraka mwana bugiresha ikintu kimwe sivyo. Twego zaturiruhisha turabantu dukuze. Uwahombye nyina. Kandi ujya muhungu ntiyo kuriha amahera umuravye nawe wenge navuga. Arakwemeza neza ko atokuriya amafaranga. Sasa acana naye. Wegenda utegura ubundi buzima bwawe kujya waronse hajya rondera yandi. Hama uca ubwenge umenya ati nkoranye n'ikintu n'umuntu nubwo bari papa wawe nubwo bari mama wawe bibaye ngombwa koresha ugwandiko kugira ngo ibintu bizofata inzira. Nimba ushaka umugabira nawe uramugabira. Sivyo? Gerageza je basi ndagusavye. Uhagarika ibi bintu kuko nta kwama mu nduru ntaco bimaze.
nabo baragenda niba bageze he urumva ubihebe batekeye gasha ubihebe ubone yuko ujya uzoruhira ubusa kuko no mu butungane bwo gutsinda nta candiko nta nimero nta audio nta message none wumva uzomutsinda gute hajya amahera nibo baramuhaye yaragiye akagiriye kandi urabona agenda kijije mugabo ku mafaranga y'Iwanje nzokora igishoboka cyose kugira ndayaronke ntuzokora ikibirero kubera bikiruta kijya tsinda ikibi n'ishavu ujya muhungu ndashobora kumureka kuko twahuye duhuze mugabo amafaranga y'Iwanje agaca nzana ko akagaye nakaye kamara yakiwe jewe nzomukorera ikintu je sishobora korera ikintu umuntu ngo ave nzomukorera ikintu kuburyo azorinda apfa cibonako avuga ati iki kintu ni Baraka yakinkoreye iyo ni shavu ndazi bizohera buke bitayisha kandi bizogenda binyemera rero yuko kwanza ugiye gushira ibintu basi genda kwa ndi manuro ya nyuma genda urondera abashinga naye sivyo abashinga naye korera nawe ari umushinga nta jewe nagerageje nzovyikorera ariko ndazi nabandi bashinga naye bazoroca ukunda ruciye byanka byakunda jewe nzovyikorera nta n'umuntu numwe nzosubira kurondera kuko we naraguhamagaye guze kumufasha ariko urabona mu nyuma kungene wagiye urampinduka ukazurashigikirana n'urya mukobwa namba nawe waramukunze ntavyo nzi ushaka umusangire muri babiri aya kabisa ahubwo je ujya mukobwa urazi ko ntanamuzi n'izina nimba rinde ni kuvuga yuko jewe mvuga ukuri tu ivyo ntoshobora nyene nkavuga ko ntobishobora kuko bajya nta rezo afise yo kukuri amahe ahubwo tu tsindishavu ubeho nk'utayaza ayo mahera hamurondera yandi kugira ronse hajyane kuzoronka nayandi ariko ucusha ubwenge mu kuyakoresha cenzo vyimenyera shibira base bakunzi ba STV baguhanuye kenshi baguhanurana neza bakubaye hafi abakunzi ba STV abashoboye kumpanura mwarakoze ndabashimiye kandi namba hari haho nakoze uko mubona bidakwiriye mu mbabarire ni shavu namwe murabizi nyene amafaranga ni ikintu cambere kigoye kandi giteranya abantu hama ibisigaye nawe namba harano nakugoye umbabarire gusa warampimukiye warabaye umuhemu mu bundi buryo je sinahemutse hagiye ure kurya mukobwa tukihurira urya munsi gusa basi nawe ndagushimiye uko vyagenze ariko urumva navyo nimwahura mukabona ko yiruka yikorera ivyatsi oya mugabo je nta muhonoro ganga w'umusazi kuko umusazi ntababara nzomukorera ikintu ku buryo azokwama akomeye mugabo acibona akavuga ati iki kintu nagikorewe nanaga mukazobibona rero muzocomenya ko rije nabikoze mugabo sinzomuraga ngo asare kuko hajya umuntu umuroze ngo w'umusazi umugiriye neza sawa nanye ndagushimiye cyane ariko nizera kandi neje tugukeneye ko tuzokuronka hanyuma hari udukomantere mora mbona hari uwambwiye ati andi uyo mukobwa munsanzi wanje nimba ari Vincent oui Vincent irindi ntajyo nibuka ati andi munterurire unzanira hondi nimba yambwiye ngo abakuri duze nimba ari hehe sari abantu benshi nyene muri komante sinzi ndawe ndazi warabibonye ngo baragukunda uri mwiza koko nta musheri ubu muri akanyuragira wapisha rekana nivyo z'abasheri oya ugushaka gute uwo mubwiriki ushaka gukunda nawe watahuye ko true love yawe ayitahura yumva ko yifuza umukobwa nkawe abigenze gute shani ihangana saba Imana nzo mumuhe nawe jewe kweri ubu nta muntu nobesha ngo twokundana gusa namba barankunze ndabashimiye nanje ndabakunda mugabo ibintu by'abasheri bivanye bana nibishikiye urabibona ntavyo nkeneye uwankunze na murabona amafaranga mpomvye ni menshi uwankunze azora banchoreye na 5 uko jewe ngeze habi anachoresha ari mikashi ndachoresha kweri gusa mbona ukuntu ngiye kubaho nyene ukuraza ibintu vy'umurima umuntu aravyitangira ko bavuga ati mu minsi iri imbere nzosarura nzoronka amafaranga menshi nane naravyitangiye mugabo urabona ibikurikiye sawa aho nyene rero mpanure n'umuntu amukunda umudada nimumvi bavugiye ngaha kanagashavu ngurumva ngo abakobwa niko bameze we kuya upige mistari tu atayitika amahera ko je nahonza amahera ushaka amahera nushaka umukunzi ashaka umva no shaka iki muri uwo mwanya ibintu by'abakunzi ubona bimwe turetse basi ivyo abagiye ba mbere ivyo wankoreye barabibona nabone ucumbwira ngo nice subira mu rukundo kandi biragoye jewe rero ubu
umutima wanje barawukoreye ibindi bintu nta rukundo nkifise jewe ngira nihigira amafaranga gupfa uri umwe ndabizi birababaje mugabo ufise amafaranga naho n'ikindi kintu sico kimwe no gupfa uri umwe ugacukenura urabizi biragoye kumbure nyene nivyashika hongera nkumva aho nyene ko nitahuye nzobisubiramo umugabo bo nta mutima wavyo nyene mfise. Ndagushimire cyane Baraka. Anje ndagushimiye. Yes, wewe uri kumwe n'umusheri wawe cyangwa umufasha wawe muhereza chance kubera ko mwarabika hamwe kiganiro mubwira ati andavuze ati duhane chance ariko nanje kuri uyu turi kumwerekana mu chance yanje ngene bayitangira ukunda kwereye giruko bagiruko bagaca bagiruko wabibonye bagaca bagiruko niko je wonse genda mukanya muri iyi minsi. Rero umuntu wese ari kumwe n'umugenzi we ku ruhande ari umukunzi we bataco bapfa aca mumpera 5 gaca kubituka ibintu bigaca bigenda fresh. Merci beaucoup. Merci. Thanks STV fans. STV, every story matters.